turabaramukije aha ni Kumbizi TV muri kumwe na Jabusco Ingabire. Igihugu cyacu cy'u Burundi kiminije amatora y'abajenama b'amakomine hamwe n'abazoba bagize inama nshingamateka. Uharuye neza nta kiringo kirenza amezi abiri gisigaye amatora nyezina atabaye. Mu gihe muri kahise hibonekeje ingeso mbi yo gusesagura amatungo y'amakomine, mu gihe muri ino ndwi igenekerezo rya mbere ndamukiza hari haramutse hahimbazwa ibirori by'isasa rya ndamukiza mu nama nkenguzamateka mbere no mu nama nshingamateka. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasabye umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano mbere n'abagize amashirahamwe canke inzego zikingira ubutunzi bw'amakomine ko bohakanurira kugira ngo ako gageso kibonekeje muri kahise ikaze kabandanye. Dufatiye ku bibera amakomine, inama nkenguzamateka iboneyeho kandi akaryo ko gusaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano eka n'izindi nzego zegwa n'ubutunzi bw'amakomine kurikanura no kugwiza inyigisho kugira ngo ibigega by'amakomine ntibizosahugwe muri kino kiringo kigana amatora, kandi twimirije kwinjira mu ndinganizo nshasha y'amakomine yagutse. Turasabye kandi n'ishirahamwe ry'amakomine kuba hafi abanywanyi baryo kugira ngo babumvishe ko abenegihugu bategerezwa kubandanya batunganirizwa ukuri kwamye gushika bazoshikire indongozi nshasha. Kuri ico kibazo nyene natwe mu nama nkenguzamateka tuzobandanya dukurikiranira hafi uko biriko biragenda. Hagize akatubakiye duhamagare umushikiranganje vyega adusigurire ingene ibintu vyifashe, duheze dutange impanuro igihe cyose bizoba bikenewe. Muri iryo sasa kandi umukuru w'inama nkenguzamateka yaribukije abakenguzamateka ko ari sasa rya nyuma uravye ku kiringo bari baratorewe. Gutyo abasaba ko bokorana umwete n'ubwira kugira ngo ntihagire ibyo bari baripfuje kurangurira canke amahangiro bipfuje gushira mu ngiro ugenda bataranguye neza. Twashaka twongere kwibutsa abakenguzamateka ko isasa twuguruye uyu munsi ari rya nyuma ryo mu kiringo twatorewe. Muze rero turikoremwo n'umwete kugira ngo ntihazogire ibyo twari twiyemeje kurangura dusiga tutabitoreye inyishu. Nitwarangiza neza abazodukorera mu ngata bazodushimira, baduhe amanota dukwiranye, bongere bemeze ko haciye abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo baticuza ko twabaraze ivyatunaniye. Tuje gusasa kandi igihugu cacu kigira cinjire mu bihe by'imyiyamamazo n'amatora. Ivyo ntibize bibe icitwazo cyo kudakora neza imirimo duhamagariwe kurangura, kuko igikorwa cyose kizoba gifise umwanya wacu. Twame na ntaryo dushira ku muzirikanye ko dutegerezwa gushira imbere akazi twatumwe n'abenegihugu kugeza ku munota wa nyuma w'ikiringo twatorewe. Nitworangiza kandi tutibukije abarundi bene wacu ko inyuma y'amatora ubuzima bubandanya. Tubasavye rero ko batosamazwa n'ibihe twimirije, nibagume ku kivi
bagwiza umwimbu bibuka ko aharaye inzara hazinduka inzigo. Tuboneyeho akaryo ko kubibutsa kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ntihagire umwansi aduca mu ryahumye mu gihe c'amatora.